Okay, okay, ibirundi okay, yes. Abagenzi basa bashaka bamwe. Amakuru menshi agenda avugwa kuri Kiriku Akiri ndetse numwe mu basanzwe ari abastar cyane se ari abagwizatunga cyane yuko baba basanzwe bahurikiwe muri music. Numwe mu bagwizatunga bakomeye cyane ariko bigenda bivugwa neza yuko abo bagwizatunga basanzwe bayobotswe ndetse umwasi satani cyane se Sekibi. Numwe mu basanzwe baba ngaho onye mu gihugu ca Tanzania bakaba bamwitwa ngo ni Chief Gordon Love. Chief God Love mu bisanzwe niryo zina giwe haba no kumbuga ziwe zose zigiye zitandukanye. Ku munsi wejo niho yashoboye guhamagara Kiriku Akiri ase ndetse no kumbuga ziwe z'uyo mugabo nyene ari we Chief ariko haragenda hagaragara ariko araririmba indirimbo ya Kiriku ndetse yitwa Ahanihe. Banza mukumvirize nkako kantu uburyo yariko araririmba iyo ndirimbo Ahanihe. Okay, okay, ibirundi okay, yes. Abagenzi basa bashaka bamwe. Ndibaza neza yuko indirimbo muhejeje kuyumviriza ndantwe gahanye kuri micro ndazineze ko nza kuguma ndayibaha neza na neza twibukanya yuko ku munsi wejo naho nyene Kiriku yashoboye gupostinga ifoto ndetse bivanye n'uburyo bariko barayaga ariko ntiyashoboye gushiraho ibiganiro bariko barayaga cyane se ivyo bariko baravugana. Numugwizatunga mu vyumve ariko aho nawe ubwiwe asanzwe yemerera ati akavuga ati acha nifunze wazazi minjo rafiki wa Lucifer neza na neza ico biba bisigura abavuga ati reka nigishe ndetse kizazi kipya canye se ugwaruka rushasha ko jewe ndinde ndumugenzi wa Lucifer nawe mukaba mumuzi ninde numwasi satani ariko uyu mwanya bose bagaruka bavuga ati none Kiriku yashoboye kumva neza yuko ashobora kuba yiyunga na chama cha Freemason canye se yiyunge n'umuryango wa Freemason dore yuko uyo Chief we asanzwe avyiyemerera yuko wenyene asanzwe akorera umwasi satani. Bandi benshi bariko baragaruka bavuga ati mbega ya masengesho yari karavuga hirya yejo ari igihe yaha telefone ndetse mushiki wiwe ese byose bigiye kuba imfabusa. Ni Kiriku Akiri yashoboye kuba neza bigaragara uko bikora biraba ndetse ukura biraba bigaragara neza yuko Kiriku Akiri yishimiye kuba yabonanye n'uyo Chief na cyane yuko mubizi neza yuko haba na ba Diamond Platnumz n'abandi benshi bagiye batandukanye iyo bagiye muhira iwiwe kuyo muntu ndetse uwo Chief barashora kwifotozanya ukabona neza ko bari proud n'ivyo barimo ukabona neza ko babinezererewe. Ariko nanje nka Silver nkabavuga ati cyane se nka G-Face Media TV nkababwiye ati nigiki muhanura Kiriku kugira ngo ashobore kudafata inzira nziza ashobore gufata inzira nziza ku buryo adashobora kwisanga yashoboye kwinjira muri uyo muryango. Ndakeka yuko muriko murabona aka video ari mwibarabara ndetse Scott iri birikira mukurikira ku modokari. Iyi modokari tugiye kubiraba neza ndetse tuvyitegereza neza ni modokari yo mu bwoko bwa decapotable ariko iyo modokari ndetse umundi muririmvyi mushobora kuba mumaze imisi mubona amaze kuronka iyi modokari mugiye kubiraba neza usivye yuko atari yo kubera yuko iya Sadbi yari fise ndetse intebe indani hatukura ariko ubwoko ni bwa bundi nyene kundazi neza yuko yari yavuze ati jewe bushize uyu Chief Gordon yari yavuze ati jewe ngiye gufasha Sadbi uko byoshoboka kubera yuko numuririmbyi niki orana ngaho onye iyo bari mwibarabara akazi kabo no gutanga mahera nta kindi kintu kubera yuko uburyo niyo modoka rubona uburyo yiyugara uburyo yiyugurura neza na neza biragaragara bikasa bikagomba kusa niki ni modokari Sadbi aherutse kutwereka ngaha anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi neza na neza raba rero kuri ya modokari ya Sadbi aho yariko arayipima cyane se ariko arayerekana ku marezo sosiyo uburyo byari bimeze n'uburyo byari biteye neza na neza biragaragara yuko yashoboye kwerekana
nyezina imodokari yo mu bwoko bwa decapotable igenda isa neza niyo yuwo Chief Godlove ashobora kuba yarafise. Ariko abantu benshi bariko baribaza iki kintu neza na neza tucibagije ko neza muriyumvira neza yuko uyu Chief yoba ari umuntu ki kuba yashoboye gufata agahamagara Kiriku ndetse ariko aririmba indirimbo yiwe, kandi musanzwe muzi neza yuko yemerera neza cyane yuko asanzwe ari mu muryango wa Freemason. Aravyemerera neza na neza akavyemerera yuko asanzwe ari mu muryango wa Freemason nkuko muri murabona ngaho nye ku mafoto. Raba impeta asanzwe yambara n'uburyo zimeze ni zimwe usanga ziriko logo canke se ziriko icerekana neza yuko uwo muntu yiyunze na Freemason. Reka ndabashiriremwo ndetse amwe mu majambo yagiye aravuga muri aka video kiwe n'uburyo wewe abisigura neza, akavuga ati jewe uburyo ndondera amafaranga n'uburyo mpimiriza abantu kurondera amafaranga ndabibabwira gusa, ariko ku ruhande rwa kabiri aho neza na neza y'amafaranga ushobora kuyakura asishobora kuhakwerekana. Arivuga mu Giswahili ariko je ndiko ndabibasigura mu Kirundi ndeza na neza. Ndaza kubareka banza mumvirize kwanza ako ka video ujyo yashoboye kuvugamo. Mara nyingi nimekuwa nikitoa ushauri, tafuteni pesa, ishini maisha mazuri na nini na nini, lakini kuna vitu ambavyo huwa siwaonyeshi upande wa pili wa maisha mazuri. Pia kuna hasara. Watu wengi huwa wanahisi ukishakuwa tajiri basi hakuna hasara unapata. Nisikilize. Kadri viwango vyako vinavyozidi kuwa vya juu, ndivyo matatizo yako pia yanazidi kuwa ya juu. Si tunaelewana? Niko hapa ndani ya Maybach. Mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Alafu siku hizi nachoka kwa rekodia video. Yaani nasikia uchovu kurekodi video. Ndio maana mnaona video zangu nyingi si post. Yaani nachoka. Yaani kwanza naanza kujiuliza na motivate vipi watu ambao hawako serious na maisha yao. Leo sina motivation. Kama unakata tamaa ya maisha, kata tu. Mimi mwenyewe hakuna mtu aliyeni motivate mpaka kuwa hapa nilipo. Ngoja nikushangaze kitu. Umeona hii? Hii ni Range Rover Sport. Hapa unapoona imekaa, unaweza ukaiona ukajua imekaa imepaki tu. Hapana. Hii ni gari ambayo nikiwa naenda kwenye kampeni Mbeya, ilikuwa kuna hii, kuna GLE, Benz, kuna RC 100, naweza nikasema wanaita nini? LC 300 au wanaita nini? Land Cruiser V8 LC 300. Zilikuwa mbili. Kwa hiyo nilikuwa na msafara wa gari 4. Mimi nikawa nimepanda juu. Madogo janja wakaniambia gari kachemsha tu pap. Ile kuizima engine ikawa imefia hapo. Kwa hiyo zilikufa gari hizi mbili. Ilikufa LC 300 moja na Range Rover moja. Na kwenye hiyo Range Rover moja iliyokufa ni hii ambayo gharama ya engine inahitaji $50,000. $50,000. Na nimeagiza Dubai, na ikifika inatakiwa ilipie kodi, fundi aitwe aje ajalia aweke. Akiweka ikiwaka inabidi vikaguliwe tena vingine baada ya kukaa ndani, kwa sababu engine imeagizwa inatakiwa ipakiwe kwenye ndege, na mimi nilikuwa busy na mambo mengine, kwa hiyo ilipaki. Kwa hiyo hii ni hasara ya $50,000, ambayo hiyo $50,000 una uwezo wa kununua gari nyingine. Vitu vilivyokufa mpaka ikawa $50,000 ni Lekiendi sijui, mimi sijui, biso fundi. Lekiendi na engine ambavyo vimeagizwa Dubai vipya. Ina maana inabadilishwa hivyo vitu, vinakuwa gari mpya. Kwa hiyo hiyo $50,000 kuna mtu ambaye ndo ananunua gari mpya, lakini mimi naenda kununua engine. Kwa hiyo pale popote ambapo unatamani kuwa na maisha ya juu, kumbuka pia matatizo pia yatakuwa ni ya juu. Mfano mtu mwenye gala $10,000, matatizo yake yatakuwa $500,000, $200,000, $100,000. Lakini ukiwa una gala $500,000, $300,000, matatizo yake yatakuwa $50,000, $20,000, $40,000 mpaka $100,000. Kwa hiyo hii, na ninawashauri ndugu zangu wote ambao mnatazama hii video, kama ulikuwa una mpango wa kununua Range na hauna fedha, achana na Range. Ndakeka yuko ako ka video murahejeje kukumviriza nibikabagwamwo murahejeje kuyumviriza, ariko muriko murabona uyu mugabo imodokari atemberera kwanza. Ya mbere ngaho onye yari yapfuye, arishaka kwereka yuko iyindi Range Rover afise imodokari mu bwoko bwa Range Rover yashoboye gupfa, ipfa engine. Yavuze engine neza na neza utahure yuko ni moteri y'imodokari, nawe murazi yuko moteri y'imodokari niwo mutima w'imodokari, ariko vyashoboye kugaragara neza yuko iyo modokari yiwe moteri yonyene ubwa
ubwayo iri ku miliyoni 50, ariko ubu akavuga ati nta ngorane namaze kwituma Dubai niyashika nzosha mpamagara umufundi wanje aze ayishiremwo. Neza na neza abakunzi ba G-Face Media TV, reka nshobore kubakusangiza canke se mushobore kumbarira ati ese ikintu cyuko kimutera kiriku kumva yuko yo kuyunga na Freemason ni giki, canke se n'ivya bindi bavuga ngo Freemason nta vy'ubuntu itanga, ahubwo tuzotangira kubona ibindi bintu bigiye bitandukanye kubera yuko Freemason isanzwe igoye n'uburyo bavuga ngo Freemason nta vy'ubuntu itanga ngo banza gukora. Rero bakunzi ba G-Face Media TV, reka ndabasangize ndetse namwe mushobore kwiyumviririza iki kiganiro neza, canke se mwiyumviririze amwe mu majambo uyu Chief God Love yashoboye kugirante, yashoboye kugenda aravuga, namwe yashoboye kugenda arashobora kuririmba ku ndirimbo ya Kiriku. Ariko ndababwira ati genda mukore subscribe, share, comment kugira ngo mushobore kuguma mwikurikiranira ibiganiro vya Silva ni mwitingwanye wakoze bishimwe kano gakino ka 2-5 ndababwira ati ciao ciao. Okay, okay, ibirundi okay, yes.